Ndabaramutse mwese. Ni umukobwa umwe mu batowe mu bigeme bakaranga ngaha mu Kayanza. Sinzi ko muhora mubyumva ngo ababisi. Rero mu gashimwe bampaye natowe nk'umu minsi yakunzwe n'abantu. Mu gashimwe bampaye nafashe igice nifuza ko nokirarisha abarwayi na cyane cyane barwaye badashobora kuronka abashikako. Ego nico gituma rero nifuje gushika ngaha kuko banambwiye ko ariho hakunda kuba abantu bamara n'iminsi myinshi. Mugabo si igikorwa dukoze uno munsi gusa, ni intango, murabizi intango ntiyaba yoroshe, n'indi minsi tuzogaruka. Vyakiriye neza cyane kuko hariho benshi tuba tumaze igihe ngaha, hariho igihe bataba bakitugemurira kubera igihe tuba tumaze. None n'ukuri turabishimye cyane, turabinezererewe rwose, tugashimira n'abavyeyi bacu batuvura kuko nibo tubishimira, kuko nibo babidushikiriza, kuko nibo batwandika, tukaba tubashimiye. Imana ibahezagire, muzokwamana umutima nk'uwo. Turabashimiye cyane, Imana ibahezagire. Yego tubyakiriye neza, murakoze n'ukuri kose, kuko twebwe gahanyi turi mu bitaro turagwaje, n'ukuri turashimye turakengurutse
burya rero tuva mu mihinga itandukanye, benshi ntitugira abadufasha, ntitugira abaduseruka ko nukuri bamwe turi bantaho nikora nkaje nihereye ko ngwajije umwana wiwanje yitwa Akimana Jean Dodier yaragize ikibazo arakoroka ku giti, hama igiti kiramutabura ku bihimba vyirondoka, hanyuma ndamushikanye ngaha nabanje kuca kw'ivuriro ritoya rya Mubuga, barananirwa baca bandungika no mu Kayanza, bandungitse no mu Kayanza burya nshitse burya baranyakiriye vraiment baramvurira umwana, mugabo fagitire bampaye fagitire y'ibihumbi 200. Ibyo bihumbi 200 rero narabuze ahantu nobikura, nukuri ndakenye cyane, ndi ntaho nikora jewe gushikana n'ubunya, mugabo baranyakiriye neza, n'ubu umwana baguma bamukurikirana. Ubu rero umwana n'uyu mubona yicaye ngaha yaratoye kamitende, ubu arikura ku gitanda kijana hanze, hanyuma akuta akazuba kongera akigarukana. Burya rero jewe nasaba muze muraraba kuntu muze muratuvugira imbere, nukuri kose ha mu bitaro vya Kayanza barakira abantu neza, baravura cane gose, baritaho abagwaye. Mugabo keshi bamwe usanga turi bantaho nikora kubera gahera basaba kaba karenze ari umurengera. Murakoze. Turabashimiye cyane ukuntu mwatugendeye, kubera hamwe turi ngaha mu bitaro hari na bamwe babura agasabune. Turabashimiye cyane we kukigoro mwakoze. Basaba ko boduterera, bamwe turashobora kubura amafaranga yo gutaha, kandi umurwayi yarakize bigasaba kubura amafaranga yo gutaha ugashobora kumenya ngaha mu bitaro, kandi igihe cyo gutaha carageze. Icyo nosaba abandi nuko boza baragenda nyene bakaraba batishoboye, kubera hamwe ngaha mu bitaro nyene benshi nitwishoboye, ariko usanga bikora guca amahera nawe ubwawe utoshobora kuronka, bigasaba kubura kumenya ngaha mu bitaro. Vyiza rero boza baradufasha. Umwe mazigenga n'ingahe? Twaje itariki 16 z'ukwi11. Hama mwarakize? Yego twarakize, ariko ikibazo n'amafaranga kubera tutarayaronka ngo dutahe. Ariko babaciye amafaranga angana gute? Baduciye 629,400 kuburyo tubayeho rero nukurondera n'ukwezi kurashobora guha ayo mafaranga tutarayaronka. Amo duterera byovana n'ukuntu muvyumviriye, gusa twebwe uko tubayeho ayo mafaranga ntitwoshobora kuyaronka tutagurishije nkaho twahora turema. Abashimiye gose, murakoze, kubera yuko turashobora kubura n'isabune dukaraba, n'ubuyi bw'umurwayi tukabubura. None turabashimiye gose, muragahora muradufasha. Yego murakoze. Akamanotera nakuko nyene mwoza baradufasha, abandi bagira neza bakaraba nyene abantu batishoboye, kuko ngaha mu bikomere abantu benshi baturahamara igihe kinini kandi ntibikira. Abantu baraturaba batikateba bakarambirwa, ukaguma ngaho nyene tukabura n'icyo dufata n'icyo tureka. Abandi rero boza bakaza baradufasha, muba mukoze. Umwana wanje w'umukobwa basanze ku kivi baramuhohotera, baramuvunagura. Nabanje mu bitaro byo mu Musema ndahamara imyaka 2, none ubu naho aha naho mu Kayanza ndahamaze nk'amezi 5 singira ikiserukako. Uwo mwana w'umukobwa yagandaguwe n'umuryango, se wabo n'abahungu biwe, abagabo 3. Jewe mwofasha kuko ndagowe singira ikiserukako ngaha aya. Aboserutseko n'uwo muryango wangandaguriye ikibondo citwa Nizigiyimana Aline, yagiraze kubaka urwiwe baramumburaguza, baca baramwica nawe bamuhohotera. Ewe mwoshobora kufashisha amafaranga yo kugura imiti ya muganga kugira ngo akire, bamuvura akire. Niyo yiyi nyene yanditse ngaha aya narayahebuye yo kugura iyo miti. Banyakubahwa, ndasabye ikigongwe mufashe. Amafaranga amwe naya bakoze banyakubahwa mugihe urugendo rwiza. Nitwa Igiraneza Deline, nkaba ndi MissPopulaire, nkaba mvuka nyene mu Kayanza, nkaba niga i Bujumbura. Kuri w'Imana mwatunganije igikorwa ku bitaro bikuru vya Kayanza, mbega ico gikorwa cerekeye iki?
igikorwa cyatunganije kuri uyu munsi w'Imana itariki 30 nico kugarukira ku bagwayi na cyane cyane badafise ababagarukira ko bamaze kandi iminsi myinshi ngaha ku bitaro na cyane cyane abo muri shihorisha. Mbega mwabagarukiye ko mu buryo ubuhe? Mu buryo buke bampaye mu gashimwe bampaye kuri uwo munsi w'iryo higanwa rya Miss Kayanza, narafashe igice cyo gashimwe bampaye numva no gifashisha abagwaye, nkaba nabateguriye canke nabazaniye akabuyi n'isabuni. Ego. Mbega iyo mfashanyo watanze yoba iciye nk'amafaranga angana gute? N'amafaranga si menshi cyane mugabo sinamake. Ego, ariko si byiza kuvuga ngo aya igikorwa ugikoze simpaka umenyeshe ati aya oya, gusa nabikoze nk'umutima w'urukundo uko bingana kose. N'abantu bangahe bashoboye gufashwa? Abantu bashika 200. Ego, 200. Umwe yaronka ibingana gute? Uko twari tungana kose mugabo yaronse ikiro cy'ubuyi n'isabune zitatu. Ico gikorwa mwagitunganije mu ntumbero iyi? Ico gikorwa cyari kimwe mu migambi nari mfise cyo kugarukira ku batishoboye canke kuri bantu nikora abari bo bose mperenga ku bitaro, ariko so bizoherera n'abandi nzobashika kuko turabizi ko abantu bagose bari mu bitaro gusa. Ego, mugabo murabizi intango ntiyoroshe, ariko tuzogenda tugerageza dufasha n'abandi. Hariho abigeme batorwa ngo baje imbere y'abandi babaserukire, ariko gaca usanga bihereye aho nyene n'akahe kamo batera? Nukuri kugira ngo dutogwe duserukire abandi bigeme canke mu ntara yacu, suko aba ari ubuhanga canke aba ari ibintu twatanze, kandi kuba turi bazima canke kuba dufungura tukaba tubayeho navyo ni ikindi kintu cy'igikorwa c'Imana. Nico gituma ukubaho kwacu kofasha abandi kubaho. Nimba turonse, nimba ari 100 ugacamo 2 50 ugahe umuntu atuma yamwe n'amazi, mugabo tugafashanya kugira ngo twese tubeho. Ariko bavuze ko udufaranga baguhaye ari duke, naho ugerageza kudukoramwo ugafasha abagowe. Mbega intara ya Kayanza irimwo abagwizatunga niki wobasaba, niki wosaba n'abajejwe intwaro? Ego, ni muri duke bampaye navuze ko naciyemo 2, ariko hariho abandi bamfashije. Hari abandi bamfashije nka Kijaja Patisserie Company yaramfashije, Ihom Burundi societe yaramfashije, hariho Kings Water industry ikora amazi nayo yaramfashije, yarashizemo ukuboko mukaba mubona n'amazi two turakoresha ni Kings Water, sinzi ko muyabona. Akaba ari bo bashoboye kuduha kugira ngo adufashe, murabizi ko akazuba n'akanyota bigendana. Ego, hakabaho na microfinance yitwa Iragi nayo yarashizemo ukuboko, bakaba baramfashije kandi nkabashimira cyane. Hama mu ntara ya Kayanza dufise abagwizatunga benshi, nico gituma ndabasaba, hari abantu benshi bagowe, hari abantu bafise ibibazo bitandukanye, nico gituma nsaba abavyumva bafise uwo mutima ko bofasha canke bagashigikira aba bantu aho nikora, kuko vraiment birababaje, ni ibintu bibabaje cyane kubona nk'umuntu amaze nk'amezi 8 canke imyaka 3 mu bitaro ku ngorane yo kubura amafaranga 100 canke 50 byo kuriha ibitaro, kandi yaravuwe agakira. Nico gituma rero nasaba ngo abantu bose bafite ico bokora canke ico bofasha gushigikira abo bantu bakabafasha. Murakoze. Hambavu y'umugambi wo gushigikira abatishoboye, mbega nuyihe migambi turekanya gukora muno mwaka wa manda yawe? Ego, narisi imigambi 3. Umugambi rero ndiko ndategekanya gukora muri iyi minsi, ndategekanya kwerekana ibibanza by'iratiro dufise ngaha mu Kayanza, kuko intara ya Kayanza ni intara nziza cyane, ifise ibintu byinshi byiza mugabo bitamenyekana kumvo z'uko
ngira ngo tutabizi mugabo je ndategekanya ku ma recherche nakoze ndategekanya kuzovyerekana canke nkabimenyekanisha. Ego nzoba afise intumbero yuko umuntu wese ashobora kumva ko afise uburyo bwo guteza imbere ikibanza kanaka c'iratiro yoshobora kugiteza imbere hama kikazogirira akamaro intara ndetse n'igihugu ku bijanye n'ubutunzi. Hama uwundi mugambi mfise inyuma y'ico ndafise umugambi na cane cane ariwe nashimikiye ko cane akaba ariwe na presence muri Miss Kayanza wo gucrea amakoperative duhuriramo nk'aba jeune fille abigeme kugira ngo twirinde guta umwanya canke twirinde kuguma dusaba bikadutera gutwara inda zitifuje. Uburyo nico kintu ca mbere gisabwa, uburyo bubonetse izo koperative nta kabuza zoba. Nuko natowe nk'umwigeme kandi nanje nkaba ndi umwigeme kandi nkaba mbona ico ari cyo kibazo noshira imbere cyane kuko murabona ko abanyeshure baheba amashure b'abakobwa ni benshi kubera ico kibazo cyo gutwara inda, kandi n'abaheza ugasanga bariko n'abaheza ugasanga baricaye baja muri vya bindi nyene ugasanga n'ubundi tuzanye zanda zitifujwe. Mbega ni izihe nguvu ufise ubona zizotuma ushika kwiyo migambi yawe? Ndashigikiwe na management yitwa Ikimamara Agency, nico gituma atanubwo mfise nzogera kuco nipfuza. Ko saba bajejwe intwaro mu ntumbero kugira iyo migambi yawe ishike kwihangira. Nubwo navuze ko nshigikiwe n'ugwaruka twishize hamwe kugira ngo tuze turafashanya ku mpano zitandukanye. Nanje nk'izina ryanje rya MissPopulaire ni muri iyo mpamvu nyene ko ramfasha no muri ivyo bikorwa nkaba ndiko ndakora bimwe nkaca nsaba mu ntwaro canke ababishoboye ko bonterera mu buryo butandukanye muri ivyo bikorwa vyanje kugira ngo duteze imbere intara yacu kandi n'igihugu cacu. Ukudufasha hariho nk'umuntu ashobora kudufashisha uburyo canke nk'ubu muri ico gikorwa co muri lieu touristique ukaza wumva ati déplacement izobajana kuhagera ni sawa, nico ni igikorwa kininiya cyane baba badufashije. Hama hariho ndashaka kutubwira ati ndaziye iraha ndashaka kubabwira amateka yaho, nico ni igikorwa kinini baba badufashije. Murakoze cyane.